Imana habwe icubahiro. Ngira ngo abatanzi nitwa Ntaco Egide, ndumwungere, ndumema YOSE. Amen. Nakiriye agakiza muri YOSE. Nkurira muri YOSE. Haleluya. Kandi zosazira muri YOSE. Haleluya. Tacho nahaburiye nahabonye Imana. Haleluya. Amen. Numvise ko ndashima Imana mfise ubutumwa bwiza bujanye nubwo mama Kiyongozi yavuze. Matayo 28 18-19. Amen. Yesu ashimwe cyane. Shima Imana abarongoza bambwira ati kaze mu mwanya uzofise muto uramutse ishengero nawe nu. Navuga nti byari kuri program. Bene data. Ijambo nahawe ni ijambo rijanye n'ubutumwa bwiza. Ni gute turiko turavuga ni gute turiko turamenyekanisha Kristo? Mbega turiko turapresenta, turiko tuvuga turiko tuvuga idini cyangwa turiko turavuga Kristo? Kuko Kristo ni muzima. Iyo batanguye kuvuga Kristo uca wumva n'icyaha kiri muri wowe uri kuragihishurirwa. Nagiye ahantu kuvuga ubutumwa bwiza hafi yo yahomba mu metro hasi ahantu mu mabus egedera mu kuzimu, genda gutegerera abantu habahagarika. Harabo umuntu amaze nk'umwanya nkaca namwegera nkamuramutsa nkamuvugisha. Harabamvuma, hari nabandi banyumviriza bakavuga ati ubwo butumwa uri ati iyo Kristo uri kuravuga ati twebwe naramubonye mama na papa babazungu bavuga ati narabonye na papa na mama bavuga ariko jewe nta kibazo. Ukababwira ati mbega muriho, ariko bari mu buzima bwabo bibereye mu byabo kandi suko batamuzi Kristo, ariko kumenya Kristo no kumuhishurirwa suko umumva. Kandi uyu muhishuriwe araguhindura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu wundi. Nta kindi ni kuva mu byaha, kuva mu bikuboshe ugenda mu bikubohora. Tuboshwe n'ibintu byinshi bene data. Ugasanga abantu aravuga ngo jewe ngo nikomeze ngo meze kwa kundi sukumeze. Kuko nimba ari kumeze urihenda, ariko Imana ishaka kugenda urahinduka. Ukumeze uno munsi siko Imana igomba ko umera ejo. Amen. Ngo muhinduke mufise imitima misha. Abantu bafise inyota y'ibintu byo ngaha ku isi. Je mwarimbe ibi bintu tufata tugashimagiza ko ijambo ryavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo nta nitafari kurindi rizosigara, ngo byose ngo bizocika umuriro. Aho wabonye itafari, aho wabonye ibuye, aho wabonye icuma ukibure kubera umuriro w'inkazi. Ariko Imana iravuga muri Malakiya ngo ariko ngo abiteze uhoraho ngo bazosohoka ngo bikina amatavu nk'inyana isohoka iva mu ruhongore, ngo izuba ry'ubugororotsi rizobarasira.
Imana irasiruzuza ry'ubugororotsi muri no shengero mu izina rya Yesu Kristo. Bene shaka ndabateza inyota. Bene dafise ibintu bishika bitandatu tuvugana ku bw'ubutumwa bwiza tugiye kuvuga mu minsi. Burya hari impamvu Imana yabiteguye. Amen. Umuntu adufashe gusoma ansomere muri Matayo 28:19. Musomyi Matayo 28:19 havuga ngo nuko nimugende. Hera kuri 18. 18 Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose kuva à l'infini jusqu'à l'infini. Ubasha bwose kuva ikuzimu n'ijuru. Ubasha bwose Yesu niwe yishingira ati jewe nahawe ubasha bwose. Ubasha bwose mu ijuru no mu isi. Ego. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ngo nahawe ubasha bwose, ngo nuko nimugende. Nta numwe yahendagije ngo mbega ubona mwogenda cega mwokwiyumvira mukagenda. Ni itegeko. Nimba utari kuravuga ubutumwa bwiza andika. Afise ikaye mwandika, afise telefone mwandike. Nimba uno munsi utari kuravuga ubutumwa bwiza, nimba utari kuravuga ubutumwa bwiza uno munsi, wararenze itegeko rya Kristo. Yavuze ati mugende. Ntiyavuze ngo urumva ngo mbona ko mwogenda canke mubonye imvura iguye muze mureke canke udafise amafaranga yitike. Oya, yavuze ati mugende. Amen. Bisigura icyo kintu yashize muri wewe n'icaba muri wewe, aho uzosohoka hose naho utazosa amafaranga yitike, harabo muri kumwe bakeneye ubutumwa bwiza. Amen. Mukutavuga ubutumwa bwiza rero bisigura iki? Nuko waragararije. Imana turinde kugarariza bene data. Yavuze ati tout pouvoir m'a été donné. Yavuze ati ububasha bwose narabuhawe. Bisigura ko igihe twakira umwami Yesu Kristo, twakiranye buryo bubasha bwose yavuze butagabanije. Bumwe bwazura Lazaro, bumwe ndakwereke Yesu no kumfiro. Mwibuke umuntu yari yahumye ijisho, yagiye kuzibura ku musaraba. Amuzibuye hagwa amazi n'amaraso agwa mu jisho ry'uwari umusoda yabonesha rimwe. Niwe yamushingiye inahati raba ndabona. No ku musaraba. Kubera iki? Bwa bubasha bwose yahabwa. Baba Rutuma yarabakijije avuga ati ndabakijije kuko bavyatuye n'akanwa kabo. Baza kayo arabakiza kuko baduze hejuru ku giti. Bande n'abandi arabakiza, ariko undi wewe n'amaraso yavuze. Oh, haleluya. Ndashaka ko amaraso uno munsi akuvugiramwo mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu akavugiramwo, ingwara zose ziri muri zigakira mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene bugahera mu izina rya Yesu Kristo. Ngo gatoye ngwizire witwa ngwiki zigutambika isiriba nakubonye kusa naco. Imana ishimwe cyane. Iyo tugiye muri etat civil turadeklara jewe kwari umugabo, kwari umugore wanje, ubu nawe
jewe ndi umugabo wiwe. Amen. Kandi na Bibiliya irashingira intahe ko ducitse umwe. Amen. Ndagomba ndakubwira ako kantu ugacakire kandi wumve ko ariko. Igihe rero wakira umwami Yesu Kristo, nabwo ububasha bwose yari afise, nta handi bwagiye buri wewe, kuko twacitse umwe nawe. Mbega uno munsi icyakore, merci beaucoup, Yesu aguhezagira mukome n'amashibana. Icyakoretse niki? Icyakoretse nuko yaramwakiriye, mugabo muri we ntiyashoboye kumva ko ariwe yakiriye, akamugenderamo, akamubamo, agasoma ijambo ry'Imana, akarimbura. Hari abantu benshi bakiriye izina, ariko Imana ikeneye ko mwakira ubuzima. Reka nsubiremo. Hari abantu benshi bakiriye izina rya Kristo, ariko Imana igomba ko mwakira ubuzima bwa Kristo. Zina na Satani ararize. Ni bangahe baza bavuga ngo ndamwakiri, araba sataniste. Tugaca dusenga tukarambika ko ibiganza tuzi ko yakiri umwami Yesu Kristo. Ariko wakiri ubuzima bwa Kristo arahinduka. Haleluya. Bisigura ko igihe cyose uzobugiye kuvuga ubutumwa bwiza, uzobugire kugendera mu cyagezwe, uzobugire kugendera ku itegeko rya Kristo. Amen. Turi kubega yemwe. Imana ishimwe cyane. Mbe urazi ko tungana nk'uku, twese tugiye turavuga ubutumwa bwiza, abantu boza iwacu bakirirwa ubuzima, boca baza kubandaniriza ubwo buzima twaronse muri kino kibanza, nitworonga naho tubashira. Mugabo ko bakiriye izina bararyakira bakigira, ariko wakiriye ubuzima aragaruka. Igihe namwe muzogenda gutanga ubuzima, amen, na bamwe barabasohoka bakigenda ntituzobabona, kuko bazosohoka aho basohotse bavuye bicaye, hazokwicara abandi bashasha baje. Amen. Musomere Petero wa 2, mwandike kabisa icyo, mwandike mukigende, musabe mwe muhera mishurira n'amajambo, mishurira n'amajambo. Pierre wa 2 ikigabane cya 3 ku 9. Petero wa 2 ikigabane cya 3 9. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko aritevya. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe nkuko bamwe cyane nkuko kera twavyumvira. Mbagizene ariko yihanganira wewe na wewe, jewe na wewe, wakiriye izina mbwa butakiriye ubuzima. Ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Haleluya. Ntagomba ko hari abahona, agomba ko abantu bose bihana. Ijambo ry'Imana muri Timotheo kigabane cya mbere, Timotheo wa mbere kigabane cya 2 ku 3, ngo ibyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana, bigomba ko abantu bose bakizwa. Haleluya. Bakamenya ukuri. Haleluya. Ukuri kukabaha umwidegemvyo. Ngo nitebeje isezerano ryayo nkuko bamwe biyumvira, ariko turiko turateba turondera amasezerano y'ico Imana yatuvuzeko. Reka ndaguhindurire ibihe, ndakubwire mwene data, wowe uri kurarondera amasezerano, wowe kuyarindiriye urashobora gupfa utarayaronse. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yose kubaho kwanje. Haleluya. Nukuvuga ayo masezerano ni mu byiza. Yacurondera amasezerano yarondera umuntu si uyarondera. Ukitafuta utachoka, na ukichoka utalala, na ukilala utaanza kukua kama
ntaendelelea. Hariho akabanga kuko tarondera ibintu ku Mana, ariko hari akabanga kukurondera ijambo. Kuko Imana mu kugutungisha, Imana mu kuguha umugisha, niguha ibintu, iguha ijambo. Ngo Imana nitebagisheza, musanzwe Imana si dutevya, nitwe twitevya. Kubera iki duhanze amaso bya bindi tuvuga ko na wa muvugishwa uramuhanze amaso, urazi ko avugisha ukuri, mugabo no munsi umutima wawe uremezanya nawe yuko yavugishijwe ibinyoma. Yavugishijwe ibinyoma, yavugishijwe ukuri. Ariko kura amaso kwisezerano, ushira amaso kwihishurirwa ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Ngo ndishaka ko abantu bahona, ngo nitebeje isezerano ryayo, ndishaka ko abantu bamenya ukuri, kugira ngo bamenye uko kuri bahishurirwe, kugira ngo bahishuriwe bagendere mu muco, kugira ngo babe umuco bamurikira amahanga, kugira ngo amahanga bayamurikiye nabo ayo mahanga amurikira abandi. Mwibuke neza yuko ubutumwa bwiza bwavuzwe n'abantu 12. Aha turarenga 12. Sivyo ga yemwe? Ya, balance kumva. Yesu yahagurukije intumwa 12. Abadamu hava ngo yangu yahamugurije abagabo, ngo abagabo barabiyumva oya. Kuko mwakiriye umwami Yesu Kristo atagira ubugabo, atagira ubugore. Haleluya. Twese turi abana b'Imana. Uwo mwana w'Imana wese niwe akwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Imana shimwe cyane. Haleluya. Reka ansomere kandi muri Korinto ba mbere ikigabane cy'icenda umurongo ikigabane cy'icenda ku murongo wa 16. umurongo wa 16 uvuga ngo iyo mvuga ubutumwa singira icyo nirata. Iyo mvuga ubutumwa bwiza singira icyo nirata, kuko fise ikingobera, fise ikintu kinsunikira. Hari imwe muri nyuma insunikira kuvuga ubutumwa bwiza, nayo si yindi ni umwami Yesu Kristo. Ariko no munsi nka babandi basuriwa kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo nizo nama batangure kuzinywa ko amata zidafise. ntavuze ubutumwa nobona ibara. Umveriza, uwo ni Paulo yavuze. Mwumva ibara turiko turabona abatariko baravuga ubutumwa bwiza. Uno munsi ibintu byawe urashaka kubona biriko bitariko biragenda neza, ukibaza uti mbega nibiki. Ariko Paulo yavuze ati ntavuze ubutumwa bwiza ngo nobona iki? Ibara. Wa muntu utavuga ubutumwa bwiza buvuge utarabona ibara. ati reka byo byari byo kwa Paulo, si byo kwa Paulo. Ni jambo yahishuriwe kandi yarihishuriwe kugira ngo no munsi natwe turihishurirwe. Amen. Haleluya. Ngo navuze bene data, Paulo yari yaritahuye ubuzima bwiwe, yari yaritahuye yuko ari ubwo kuvuga. Bene data, hariho bariko baravuga ibitari byo, bariko baravuga ubutumwa bwiza. Hari aho nagiye kuvuga ubutumwa bwiza gutyo nyene, kandi cyasanga abantu bariko baravuga ubutumwa bwiza. Ndaba umuntu nyene ntabuzi, barambwira mugabo bariko barambwira ngo nze mwishengeri wabo. Murumva ubutumwa bwiza buko buravugwa? Nguze mu mwishengeri wacu ni heza, ni utagira amafaranga ya bisi baraguha carte. Ego kandi turafasha nkamwebwe muri mushobora kwa muji no mutarahamara igihe kirekire, biko urashobora kumva ubwo butumwa bwiza. Bumwe tugenda turavuga ngo
ngo niwimeshe imishatsi ngo imishatsi miremire ngo nayo mahereni maremare ngo nayo menyo y'inzahabu ngo kura ngo iyo shenete murazikura muzinyihere. Amen. Dukwiye gushaza twigisha abantu ngo heba kunywa inzoga. Uko wigisha abantu ngo heba inzoga baha ubuzima presenta Jésus, vuga Yesu kwari umuryoshe, umuvukwari, umuvuge ko ari umukiza, uvuge ko ari umwami akuganza, azoganza iyo nyota. Naye handi ukamubwira ati heba inzoga, azokuba ayihebe yinga rimwe, yinga rikurikira azotangura kuzinywera inyuma y'inzu. Kubera iki? Bamwibwiye ngo heba. Ubutumwa bwiza si heba, ni akira ubuzima bwa Kristo. Pointre. Habidi. Akira ubuzima bw'Imana, ugendanira Imana. Umuntu wese yakira umwami Yesu Kristo akavuga ati jewe nditahuye neza ko ndana umunyabyaha, akabyumva neza ko ndabyatuye. Jewe nabikoze inshuro 4 baguma bafata ikoti, ndije numva mbego uyu nawaza avuga ibindi ngira ngo ujya siwe mbwa ko atacagezwe cyari kihari kimbuza kumwakira ngo ibinda bwaki. Amen. Bene data, tureke kwigisha abantu ngo wambare ikoti, ngo wambare impuzu ndende. Oya, hari urupfasoni. Reka kurenza urugero, werekana ndabizi, werekana ibyo werekana nabyo bakeneye. Wewe umutsazisha, dushazishe imitima yacu ukugororoka kwera Imana ikeneye. Abantu bafite izindi nyota z'ibindi bintu, ariko ntibafite inyota yo kugororoka. Ngo narakijijwe nzoja mu ijuru. Agakiza karacungererwa, agakiza karararirwa, kandi agakiza karafungurirwa, agakiza karagaburirwa, kandi agakiza karabagarirwa, agakiza karavomerwa, agakiza. Paravuga ati nabuvuze nobona ibara, hari cyo yatahuye. Aravuga ati buriya siriko ndavuga mbwa abantu benshi bako barapfa. Uno munsi uri kuranka kubuvuga utwara abantu 5 cyangwa 6 mu ijuru, ariko Satani ariko atwara mu kuzimu ibihumbi n'ibihumbi. Uri ngaha utonda ngaha muri mawusi iminsi yose usengerwa ngo ikinyamugongo ukakigwara ugakira, bakagusengera ugakira, ugakiza ugacugwara igipande cy'umutwe bakagusengera ugakira, ukayugwa ibere ngo ryabyimbye ugasengera ugakira. Uzokwama muri ivyo. Jewe nani nakora abantu batari banzi, nakora mu butambiro bw'ijoro, naranywa inzoga yitwa dry gin, namwe icupa ryose ijoro muri weekend, kandi aco naba muga mumenye neza ico gihe naranywa muga nararibwa, nanifise irisere estoma ya irisere ya 4 mm. Mugabo maze kunywa whisky iyo irisere yaca igenda, mugabo maze gukizwa iyo estoma yagumye iriho. Amen. Mugabo kwera ntasuye kunywa ama whisky. Amen. Hallelujah. Narasenze mvuga n'Imana, Jesse nzoheba inzoga kubera ntwambujije. Ciwe nzonywera mu nzu basi amsteri 2 zikanye, kandi sinzobarirwa pe. Kandi ahora abisezera ryajewe n'Imana yanje 2. Hacanza mvuye gusenga na mwoto. Burya nagira ubuntu n'Imana, jewe nakijijwe itariki 25 z'ukumunani. Yesu ndaci ukumusi mwizana kwe. Hanyuma maze gukizwa nakijijenwa, sinagomba umukizwa mbwira ivyo kunywa. Papa kiongozi
arambwira ati rero hajya ugiye kuba umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana nabyanze. Mbwa muri iryo joro nyene muhimu yararangendera. Itariki 28 ndacavyibuka. Basengera abantu Saint Esprit. Jewe namukiriye mu cumba. Canakira Saint Esprit. Candangura kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ntigishijwe ibintu vyaje bigwanira mu munwa nsanga ndiko ndapararara. Mugabe ico gihe twatuyoga sinahevye. Sinkubwiye ngo uje gukora ivyo nakoze kuko wopfirayo ubwo buntu nagiriwe. Mugabo nkagenda gusenga ndi seriye. Nkavuga ndisikiza umurongozo atabihishuri gusanga ari byiza kunywa tubiri. Kuko twari tuzi yuko bantu b'Imana murongozi emwe naho waba urayubesha umugore yacavuga ati ibyo bintu barabigize n'ibiki. Ndabwa ntarere ko atabuye tujya tuyoga burya nta caha kirimo. Nadukubita tubiri. Haciye iminsi ndagenda ndiko ndasenga. Nkagenda imbere y'igitanda nashize agatapi. Nkasenga rena zimwa zibiri ku mugoroba vraiment. Zikanye Mana yanje. Zarandyohera rero ngaho ha. Kuko naza nashushe twavuze mu ndimi. Havyuzigaye. Havyuzi twasenga. Aba babyeyi barabizi Mana yanje. Mugomba ndiko ndabwiza kuri. Ariko ndigumya. Ariko izo nzoga nazinywa. Mugabe igihe kimwe ndasenga Mana. Niba ubona inzoga hari icyaha imbere yawe. Menya aho bicisha. Singware ngo mererwe nabi. Singene nokera ibarajyo wariguye kubera mbazo utuyeho n'ibindi byo warugesera. Ibintu bishika bitatu nasabye. Uwo munsi nkasenga. Bukenja ndatangura kugira. Kandi nzoguma ndatumwa kugira ngo wewe mbonye ububasha bwawe bukorera muri jewe. Nabubwiwe na mama Kiyongozi, nabubwiwe na papa Kiyongozi, nabubwiwe n'aba intercesseur bandi. Mugani nivugana n'Imana yani shaka jewe nawe yo gusa. Ngomba kono bikimazi mwaminda kwihari. Ngomba kono bikimazi mwaminda kwihari. Ndasenga nkasenga ngiye kujya nkaca ndazinywa hajya tuve gusenga nacanza nirukanga nyaruka. Hajya bona nihutiriki. Nari nyotewe nahwe. Zibiri zariyo kabisa. Ndabwira Pastor Jacques ntabwo Pastor ungirira kabanga ntuzuvuge. Tusabizo tuzihurira na Yesu sigize ari wampamagaye. Kuko umunsi wa mbere nkagakiza bene data yarayavuganye nanje mu ijoro. Kandi ncangirwa ubuntu ndonka umurongozi nawe acacarara mbwiye nsubiye hari kuwa mbere. Nsubiye kwa kaca mbwira iki Imana yavuganye nanje. Niyo manda nzokorera. Naciye nduga ndahagarika boîte de nuit atacho mbajije atagisabwe nakino. Mugaga nayihagaritse nsoma. Sidababwiye ngo muje gusoma ibyo musoma. Je nariko ndinyuranira n'Imana yanje. Wewe ni wanyinyurana n'Imana. Utabaye sincere. Uzomera nka Yakobo. Amen. Okay. Naje gusenga tugiye kuryama nkaca nurumube. Tuzumube nkumva ndababaye cyane. Nkaca ngerageza kunywa kare nkaziheza kugira ngo nze gusenga ngiye kuryama nkabanza kurondera mu nda nkakabakaba kugira ngo imibe yose ndayisohore. Nize kuza niko ndasenga. Nkayo sohora iyo mibe naza gusenga nkasenga ni mu guheza ndi mu kuvuga mu izina rya Yesu umube ngo pa. Uwo Yesu bamureka abantu bene datamureka nimu muncokoreze umuncokoreje nzokwereka yanguye hari Emile uribuka muza iwanje kwa Estom ba Emile bakanyengira kunywa imiti ndanga nguyi ndanga kunywa umuti hamwe ndaho amaraso
baja muri jene nja muri jene bamire bakaza ngo numva ngo pastor kamen ndashaka mpfe pfire mu mwana. Igituma byagenze gutyo, hari umudamu umwe yitwa Viola, yari umukobwa bitwari tuzinanye, cyara mugabo aje muri boîte don mugabo Viola acambwira ati estoma warugwaye nk'emwe yaravuze ko agukijije. Uyu mukobwa ntigeze amenya ko ngwa estoma, nubwa kabiri cyega gatatu ambonye ngaha nawe ayimubwiye kandi sa neza simfise singaragara ko mfise ndi umuntu yonze kubera estoma. Amen. Avuze gutyo tavuga ntodi buhemuyera ash Madame Pasteur Jacqueline aca bikoze umurongozi utanka ngo mureke ntacaba burya arazi Imana. Bukeye mu gatondo cada mutuma injya nshaka bavuga ngo estoma ngo gugwaye ngo estoma ngo nturya ubugari ngo nturya ibiharage ngo nturya intore. Ndabwa ntingira ibugari ibugari n'intore n'indagara n'ibiharage ungirira ubugari ucungurira n'agapiripiri reto sa ba rata ta ahumbe baramuyaga sinzomuheba ahumbe baramuyaga kuva umunsi njyaga piripiri n'ubwo bugari ya miti bariko barabwira ngo nje yaje muri ako gapiripiri ntuze gushika ubu nduwidegemvya aho wayibonye. Amen. Somera kandi Luka ikigabane cha 15 ku murongo w'indwi. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza tunezereza ijuru. Umfashe ufise Bibiliya y'Igifaransa adufashe aca bisoma mu Gifaransa azobagize neza. Luka 15 umurongo w'indwi. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezererwa batyo umunyabyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Mu Gifaransa. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Ayo yacunyarutsa ahantu ngomba kuteba gatoye. Il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie, plus. Muri mu Kirundi ntibakivuze neza. Bavuga ko ari umunezero, ariko mu Gifaransa ngo plus. Ega plus ni ikintu ciyongera ku kihari. Ngwereka ngo tuvuze ubutumwa mwijuru bari banezerewe. Dusengeye abagwayi baranezerwa. Amen. Tugiye kuraba, tugiye tumugura ibintu muga baranezerwa. Tugiye mutaro kuraba abagwayi mwijuru baranezerwa. Amen. Ngo ariko ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye ngo mwijuru haba plus umunezero mwinshi. Amen. Ya hari umunezero ijuru iyo ubwiye umunyabyaha ngo yihane. Amen. Haleluya. Ngo mwijuru haba iminsi mikuru ikomeye cyane. Alors hasibuzike nimba ugomba ko unyiganyiza ijuru. Nimba ugomba ko unyiganyiga. Haleluya. Nyiganyiza ijuru. Mbega ijuru nyiganyiga gute? Iyo umunyabyaha umwe yihanye ijuru Jega makiyongozi iyo nkaza kwiga Igifaransa twari guhura. Amen. Iyo nkakinonosora pe mugabo muri duke ndasoma Ikirundi nkagenda nkagirane hari bigegira nyene mu Congereza nkarondere nibiyo mugabo ko kanura kaguye ko mwijuru haba umunezero mwinshi kandi aho nasemeye hose nako bavuga ngo urumva ngo umunyabyaha umwe mwijuru ngo haba iminsi mikuru. Mengo ni iminsi mikuru isanzwe ariko Bibiliya mu Gifaransa ati plus vuga uti plus. Haleluya. Ndibaza igihe Emausi mwahaguruka mwese
hajya ba Paulo n'abasira ba Paulo n'abasira hajya hose babafungira ahantu hajya hose ba Shadrake na Meshaki basha hajya hose Imana yarabona. Amen, amen. Ijuru ryaranezerwe riramanuka mu kibengebenge cy'umuriro, hatangura guhishurirwa utahishurirwa. Haleluya, haleluya. Iyo habaye plus mu ijuru harabihishurwa ku mwana w'Imana. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Meza aho ngeze ga yemwe ndabira rero ndabira kandi mu byakozwe n'intumwa 12 ku murongo wa 3. Uriko murumvaga yemwe, muriko murumva aho byatugore aya mpanga, muriko murasoma gusa umviriza. Ehe bantu b'Imana, murumva aho byatugoreye kutavuga ubutumwa bwiza tunezereza ijuru. Hari abavuga ngo wewe urumva ngo bajya abantu ngo nibumva ndiyakubwiye kubumvishe wewe, Imana yakubwiye kugenda uvuge gusa. Ngo bajya abantu gukubita bakagushishura, baragukaranze mu mavuta nk'abantu nze, baraguhambye icura. Zovuga ikintu kimwe cyambaye ko ngeze hari zo kivuga hanyuma. Umuntu avuga ubutumwa bwiza akanezereza ijuru, isiramwanga kuko buri umusuma. Natwe nitwa nk'abasuma, twe tuba tuje kwiba isi, twimura abantu tubakura mu bwami bw'urupfu tubashira mu buzima. Isi niyo dukunda, itegeza kuduturemenaniriza, itegeza kuvuga uko ishaka, ariko twebwe ntitwashiriho gushimagizwa n'abantu, ariko twashiriho gushimwa n'Imana. Hagarara mu kuri, ugendere mu kuri, uvuga ukuri, wiyumvira ukuri, ukora iby'ukuri. Boya ngo bajya abantu ngo urumva ngo babwiye ngo ubutumwa bwiza ukavuga Yesu baca bagutuka. Ninda kubiye ngo uvuge Yesu, uravuga ukuri. None Yesu si ukuri, uzori kuvuga Yesu. Bwira abantu bagendere mu nzira zigororotse, none bwo si ubutumwa bwiza. None Yesu si nzira, siba nzira yo kugororoka. Havuze ati ni jewe. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Danieli, nsomera Danieli 12 ku murongo wa 3. Danieli 12 murongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mu kirere cy'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Ngo abagize ubwenge bazogirana. Hari ibintu tubamwo ngo urumva ko tuje gusenga Imana iduha ubwenge. None Yesu siwe bwenge, none ni wamwakiri. Habuze iki kugira ngo ugire ubwenge? Hari ibintu usanga turi mu idini ngo nsengere ngo ngire ubwenge nka Yakobo nyambari y'indesi yinzi ninde Salo mucurongora bagoca nkurongogwe n'abantu ze. Wumva uri gusenga neza, ariko ubuze uti mandazi kuri ubwenge bukorera muri jewe. Ubwo bwenge buziyerekana, bumeze nka dinamo utayikanyaze ntiyaka, ukanyaze buhoro buhoro iraka neza, ubandanije irabonesha. Nimukanyage kuko uhoraho Yesu Kristo niwe bwenge, kandi mwarakiriye ubwenge, kandi dufise ubwenge bw'Imana, kandi turabava ku Mana. Ngo kandi ngo abashikanye benshi kukugoroka ngo bazogirane, bazokwaka nk'iki nk'inyenyeri. Wirabe uraba abantu maze gushikana mu kuri abaribo.
mugende nkemuyera abashoboze kubahishurira. Unsomere kandi byakozwe n'intumwa cendangiza, byakozwe n'intumwa kigabane ca 2:40-41 cendabereka ingene twishe amareta yacu, ingene twishe amanama nshinga amateka, ingene twabononye kandi twebwe ari twe twari kuba aba responsable bavyo. Ibyakozwe n'intumwa 2:40 kandi ashingira intahe ayo majambo menshi, arabahanura ati nimwikize abiki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Umviriza ntuze ujya ari kuvuga ubutumwa bwiza, bacedera n'abagwiza atunga, ariko no munsi usanga ariko agwiza amafaranga gusa. Ariko bumvise ubutumwa bwiza ngo abiyongereye ko babaye bangahe? Twebwe turabagwiza bakizwa, turi abantu bagwiza abakizwa, turi abantu biyongera. Reka ndabereke bene data ingene bishobora kuzana ingaruka nziza cyane nitwabwira ubutumwa bwiza abantu bakihana. Muri abo bihana harimo abazoba arabashinga amateka, hazobamwe abaperezida, amen, hazobamwo abaministre, Imana ishimwe cyane, ku buryo hari ingingo bazofata bakibuka ko ari abagororotsi, bavuga ati izi ngingo tizikunda. Amen. Ndibuka ba mama Victoire tuko turasenga igihe kimwe, sinzi ikintu bariko baragira mu nama nshinga amateka ngo baje barabashinga amateka na pakiyongozi, sinzi ikintu bariko bakuzana, ariko barahaguruka baravuga ati nyabuna uyo n'umuvumo. Amen. Turakeneye ko mu nama nshinga amateka hahaguruka 100% bakijijwe bati no, bakagarariza naho bari perezida w'inama adakijijwe abandi bakijijwe bagati twebwe turahagaze mu gishingo ca Kristo, ibi bintu tibiri mwijambo, ko bitari mwijambo tibirengana. Turavuga ngo igihugu hari abantu ngo bajya makora ibisho hirya no hino bakarya ibiturire, ariko nihahagarara umuntu ari mu kugororoka, wa undi wabwiraga kiza azovuga ati buriya jewe ntacongera twarahandi, kandi uko atakijya niko atagitanga. Ariko uno munsi urayobegwa, wakijijwe n'udakijijwe bose batanga ibiturire kimwe, bose barabesha, bose bariba, bose barasambana, bose bagira amafuti. Iyo tuvuze bose ninde? Nabo bose batari mu nzira zo kugororoka, kuko ijambo ry'Imana riravuga yuko hari abandi ngo 7,000 batigeze bafukamira Bayali. Nizeye kuri mwe mu batigeze bafukamira Bayali. Yesu aguhezagire cyane. Ubutumwa bwiza nabazaniye bwaruko, genda munezereze ijuru. Bene data, ubutumwa bwiza nibuvuga pasteur, hariho n'ibintu wasanga abantu ngo département d'évangélisation iyo na kandi kadini twaba twarinjiyemo, ahubwo yofuma département d'organisation d'évangélisation, uko twese turi sanse kubwira ubutumwa bwiza bose, nta département, twese turi muri département imwe, ariko kumbure hariho vision imwe. Bene data, Yesu nta mafaranga yadusigiye, Yesu nta matongo yadusigiye. Amen. Intumwa zari zirindiriye yuko kabisa, zimwe zari zaramberewe nabi, ba Petero bari batanguye kumwishuza, avuga ati genda mubwira amahanga gusa. Niyo vision ya Église de Jésus, ni amashegero yose. Abantu bose bazoguhenda ngo bafise vision, barakubesha vision nimwe
nukubwira ubutumwa bwiza abarebwe bose, mubigishe kwitondera ibyo Yesu yatugeze. Kandi yavuze ati umve nzoba ndi kumwe nawe, nibaguturitse ikofu uzoba ari kumwe nawe. Nibagutwega amatwi uzoba ari kumwe nawe. Nta kindi. Ibisigaye ni iki? Nutuyira ducamwe kugira ngo dushikane bya yerekwa ni rimwe. Tubwire abantu bose ubutumwa bwiza. Ubwire umunyabyaha yihane. Kuno munsi sanga uri ngaho imbere uririmba mu mwanya muto bakagususana, we ari byagenze gutera kubesha. Yakubeshe gute? Ihane. Bwabe bw'Imana sugufina, sukujywa nukurya nukugororoka. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi wanje ngo azobeshwaho n'ukwizera. Ngo naho niyo njorora shawuri yake, mahaguruke dusenge.